Nongeye kuramutsa inshuti mukundwa, ndakengurutse gose nshimira Imana yongeye kuduha kano karyo ngo dusangire amajambo y'Imana. Jambo ry'Imana riraryoshe, jambo ry'Imana n'ubuzima, jambo ry'Imana rizana guhinduka. Tucabandanya gwa rukurikirane rwacu rwo mu gitabo Ikete Paulo yandikiye Abaroma. Uyu munsi tukaba tuvugana mu gice cya 12. Amajambo tuvugana mu gice cya 12 arapfana ikintu cyane n'amajambo tuvuge mu gice cya 6 yerekeye kwezwa. Mbega umaze kwizera Kristo abandanya baho nkuko yahora baho kera. Arapfana kandi ikintu n'amajambo twaganiye uheruka mu gice cya 10 yerekeye ingena tujana ubutumwa bwiza, ko hanini tubujana biciye mu geso zacu, kuko abantu bazogomba kumenya ivyo tuvuga babanje kwemera abo turi, babanje gushima uko twigenza mu buzima bwacu bwa misi yose. Reka dusome amajambo mu bice bibiri vya mbere nkumbure 3 canke 4, ariko turaza kuyavugana gushaka ku murongo wa 21. Kino gisomwa cyose cyo mu byakoze kino gisomwa cyose cyo mu Baroma 12 kuva ku murongo wa mbere gushika 21 ushatse uragisoma. Ubugingo bushasha nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushishanye n'ivyiki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ndabwira umuntu wese muri mwebwe, ndabibwirijwe n'ubuntu nahawe, areke kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese. Arabandanya avuga umubano w'abizera n'ingene abo bana mu mahoro. Amajambo tugiye kuvugana nkuko namaze kubivuga yitwa nibiki biranga ubugingo bushasha bwo muri Kristo Yesu. Mwavyumvise ko kuva mu gice cya 6 twatahuye yuko atawo bandanya baho kuko banyavyaha kuko yabaho mu vyaha. Hanyuma mu gice c'10 twaravuganye yuko kimwe mu bituma abanyavyaha bagomba kumenya ubutumwa bwiza bakizera bakwegwa n'ingeso zacu, hanyuma bakatubaza igituma, maze tugahava tuvuga ivya Kristo. Rero nibiki bikwiye kuranga ubuzima bwacu bwo muri Kristo Yesu, kugira ngo vy'ukuri tube ryashengera Imana igomba gukoresha ngo ryamamaze ishimwe kiyaduhamagaye. Niko muri Petero wa mbere 2:9 havuga muho mukoranje kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, kugira ngo mukwize ishimwe kiyabahamagaye. Icambere abari muri Yesu bakwiye gutanga imibiri yabo ikabimaza bizima bihimbara Imana. Ku murongo wa mbere nuko bene data ndabantu kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bimaze bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Umubiri w'uwizera Kristo ubaho utakiri uwo kunezereza nyenewo, ariko ari uwo kunezereza Imana. Ni kibisigura ikimazi muri Isirayeli caratahurika gose, bari bazi ko ari ko cishwe kandi bashizeho gicaniro kugira ngo gihabwe Imana. Ngaya majambo Paulo ariko arahamagarira abantu twebwe ngo imibiri yacu twese imere nk'uko yapfuye, imere nka cya gikoko kiri ku gicaniro cashikaniwe Imana. Imibiri ubugingo bw'abizera bihinduka ibimazi bishikaniwe uhoraho ngo bimunezereze, kuvuga ngo bibeho kubwishimwe kiwe. Uwizera ntaba kigaba ubugingo bwiwe kuko yaguzwe igiciro gikomeye. Umubiri wiwe ukwiye guhicubahiro Imana, nikimazi cyashizwe ku ruhande. Aya majambo twarayavuganye gose yuko mu gihe cya 6 uwizera asa n'uwapfuye mu vyaha vyiwe, hanyuma akazukira ubugingo. Paulo nawe mu Bagalati 20 mukete yandikiye Abagalatiya 20 2:20 avuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, mugabo si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Ni gute umubiri w'uwizera wohinduka ikimazi gihimbara Imana?
navuze ko twabivuganye mu gice cya gatandatu, ariko ijambo ry'Imana ko ryabisubiyemwo no kugira ngo tubishimangire. Ni mu kutemerera ibyifuzo vyawo vya kera ko biwutegeka. Umwe wese atarakizwa aba afise ibyifuzo vyahora biganza umubiri wiwe, arafise ingeso yahora agenderamwo, ingeso zahora zimuranga. Rero arafise ivyo kameremere yiwe yamukoresha, nkuko tubona mu Galatiya 5:19 hari ibikorwa vya kameremere. Bibiri duhamagara rero kuwizera umubiri wiwe adasubira kuwemerera kuganzwa na kameremere, kukora vya bindi kameremere yiwe yahora imukoresha, bwa bwansi, rwa rwanko, rwa vyifuzo n'ibindi vyose. Kandi ni mu kwemerera Imana kwikoresha inguvu, ubwenge hamwe n'ubutunzi bwacu kugira ngo bihimbare Imana. Ya mibiri yacu yahora ikorera kera ikoreshwa n'icaha, ikoreshwa na kameremere. Imana igomba ngo ihindure umukoresha. Kera yakoreshwa na kameremere, ubu ikoreshwa n'Imana. Ndanezerwa iyo numvise umuririmbyi yahora aririmba ivy'isi, yakijijwe agacazana ya mpano yari yaharawe n'Imana no kuva kera, igakikora mu bwami bw'Imana. Sinzi kumubona umuntu wese iyo yarari ivyo yarakora, Imana irabihindura, rwa rugingo rwabikora na ya mpano yari yaravukanye, imwe yari ishishikariye ivyaha igahava ishishikarira ivy'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nuko tubona abantu benshi bamaze gukizwa, bamaze kuva mu vyaha, bahindutse abantu bakomeye. Mbere bamwe bagakora vya bindi nyene, bagakoresha za nguvu nyene, bwa buhinga nyene bari bafise kera, mugubu bigahinduka ico babikoreshamwo, bigahinduka uwo babikorera, bagabikorera kubw'umwami Yesu. Inkuru yankoze ko mu nkuru nyinshi, nagiye no mwishengero ryaho uwo muntu yasengera mu Bwongereza, n'umuntu yitwa William Wilberforce. William Wilberforce yari umushinga amateka, yari yarize ivy'amategeko, yari asanzwe mu vy'ukuri ari byo bintu akora. Amaze kumenya Yesu, bene abagenzi biwe ngo bari bafise akagwi, bari basangiye ko kwizera, kandi bari abantu murumva bafise ijunja mu gihugu. Bamaze kwizera umwami, baca bafata rya junja bari bafise, barizanira umwami Yesu, barikoresha ko umwami Yesu. William Wilberforce imyaka yiwe amaze gukizwa, yaciye ayikoresha mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Yabaye umushinga amateka, ubuzima bwiwe bwose yagwanije urudandazwa rw'abantu gushikaho ruhera. Imana ishimwe cyane. Ingingo ziwe, ubuhinga bwiwe, ubwenge bwiwe, ubukerebutsi bwiwe kera bwakora kubwo kameremere, ubu bwarikiye buhinduka gukora kubwo Imana n'ubwami bw'Imana. Iri jambo ntirisanzwe namba. Abari muri Yesu bakwiye gutanga imibiri yabo ikibe bimeze ibizima bihimbara Imana. Imana iri kwiduhamagarira kwibaza ibibazo bibiri. Mbega ni gute ndiko ndahinduka? Mbega vy'ukuri narahindutse? Canke hari igice c'umubiri wanje, hari imibereho yanje, hari igice c'ubuzima, yaba ari imero yo mu mutima, yaba ari imigendanire yanje n'abandi, yaba ari ivyizegwa vyanje, ni hehe ntarahinduka? None ni giki ukwiye gukora uwo munsi? Mbega noba nkoresha ubwenge bwanje, inguvu zanje, ivy'Imana yangeneye, canke noba nkoresha bwa buhinga bwanje ibihimbara Imana? Imana iduhamagariye gutanga ubugingo bwacu ngo bimazi bizima bihimbara Imana. Jewe ngaha niho nca mvuga nti na niyo nsigura ituma tuba muri ino si. Ndi muri ino si apana kugira ngo nkizwe, kuko naramaze gukizwa igihe nizera Yesu, ariko ndi muri ino si kugira ngo Imana inkoreshe wese, ubwenge bwanje, ingabire zanje, impano zanje bibe ibihimbara Imana. Igira kabiri tubona muri kino gisomwa Pawulo avuga kiranga ubugingo bushasha muri Kristo ni kutishushanya n'ivya kino gihe. Tubibona ku murongo wa 2. Nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Kutishushanya n'ivya kino gihe ni ukutigana inyifato, indoto n'ivyiyumviro biganza canke birongora isi turimwo
n'abari muri yo. Abizera Pawulo yandikiye bari mu gihugu kirimo imigenzo n'inyifato y'ivyaha, harimo no gusenga umwami nk'Imana. Turabona mu ishengero mu ikete ryandikiwe ishengero ry'Iperugamu mu vyahishuwe Yohana, ingene avuga ati aho nyene uba niho Satani aba. Aha hantu umukuru awuserukira intara yaba. Pawulo ariko ababwira ko ubucuti bunze n'Imana igihe bakizwa butegerezwa guhinduka bugahindura ubucuti bari bafitaniye n'isi. Ariko babwira ati ibikorwa vya Satani biragaragara mu buryo butandukanye, uko urunganwe rugenda rurakuranwa. Rero mukwiye kwirinda ivyo bikorwa vya Satani, nimukore nk'uko abo bo muri urungano rwanyu bakora. Kutishushanya bihera mu guhindura ivyiyumviro vyacu, niko twabonye Bibiliya itubwira ngo ntimushushanye vya kino gihe, yamara muhinduke mugize imitima mishasha. Bihera mu guhindura ivyiyumviro vyacu n'ingene dushira imbere ibintu n'ivyo duha agaciro. Nagomba muri kano kanya twiyumvire nk'aba kino gihe, tureke abigihe ca Pawulo. Nibihe vyiyumviro bihanze ishengero, biri hanze y'ishengero, biduhanze tutaravye neza, abizera vyobandukira bigatuma badahimbara Imana. Umukozi w'Imana twubaha abatari bake yitwa John Stott yanditse igitabo kiza cyane, mu gitabo ciwe ca nyuma yanditse atarapfa, citwa Umwigishwa w'ukuri, The Radical Disciple. Avuga ibintu biranga umwigishwa wa Yesu vy'ukuri. Mugabo muri ivyo bintu aravuga imiyaga ine ihanze ishengero, igomba ngo ishengero ryishushanye nayo. Umuyaga wa mbere avuga ni kubahiriza ivyizegwa vy'abandi. N'umuyaga uvuga yuko atakuri kuriho, ko ahantu hose mu mashengero hari ukuri, ko atakuri tukundi kuriho. Rero umuntu yo kubahiriza ukuri kw'abandi. Naha tubona abantu batari bakeya batanguye guhagarika kwemanga ko Yesu ari we mwami, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo boba bishimye kuko ngo abandi yandi madini yemera izindi nzira. Aravuga ati iyo mpemu yo kubahiriza ivyizegwa vy'abandi ku buryo ivy'iwacu tutaba tukibivuga nk'ivyizegwa vy'ukuri, izosambura ishengero. Turafite amakuru avuga yuko mw'isi hari amashengero yamaze kuvangwa n'iyi mpemu, yavangiwe n'iyi mpemu, atacemanga ko Yesu ari we mwami, ari we nzira wenyine ishika mw'ijuru. Bemera ko hariho inzira nyinshi zishika mw'ijuru iruhande ya Yesu. Iyo ni mpemu imwe iri ngaho hanze ishobora kudukwega. Aravuga iyindi mpemu cyangwa undi muyaga ugira kabiri, umwitwarariko urengeje wo gutunga kandi n'ingoga. Umwitwari kurengeje wo gutunga kandi n'ingoga uhuriranye n'indoto z'ibihugu bimwe bimwe, aho abantu bavuga ngo iyumvire binini uzocuba munini, aho baduha inyigisho zitandukanye zingena umuntu yororanirwa, umuntu yotera imbere. Abo bavuga ko umuntu atateye imbere aba ari ingorane ziwe, nk'uko menga abantu bose bazotera imbere. Iyi ni mpemu yo gukunda amafaranga, yo gukunda ivy'isi igwiriye hanze, ariko ugiye kuraba neza no mw'ishengero yarinjiye, irinjira. Nahumva abantu bapfa amafaranga, nahumva abantu bapfa imigambi bakoze, nahumva abantu bagomba gutunga vyanke bikunde, nahumva abantu badandaza ivy'Imana, bakadandaza amasengesho, badandaza ibihamagaro yabo, bakihinduka abacuruzi aho guhinduka abakorera Imana. Iyo n'umuyaga uri hanze ugomba ngo twishushanye nawo. Umuyaga ugira gatatu yavuze uwo mukozi w'Imana n'umwidegemvyo kugira ivyo ushaka, byo twokwita agateka kazina muntu. Guha agateka kazina muntu, gutamwidegemvyo abantu bakagira ivyo bashaka, kubera atawurusha uwundi ukuri canke atawurusha uwundi atawo kwinjira mu buzima bw'abandi. Ivyo twita mu kinyamazuru relativisme. Wewe wemera ivyo wemera, wewe ugende nk'uko uvyumva, nanje ngende nk'uko ndavyumva, umwe wese bamuvyubahirize mu bintu vyiwe. Iyo mpemu yaramaze kwinjira mu miryango y'ibihugu bimwe bimwe biteye imbere, aho n'umwana bamureka ngo agire ivyo agomba, abavyeyi batakirera abana babo, aho umwana afata umurongo ashaka.
aho atawugifise umurongo ngenderwako, uko abantu bafise umwidegemvyo urenze. Iyi mpwemu nitwayinjiramwo kandi abatari bake bamaze kuyinjiramwo, nta burongozi bw'ishengero bwoshoboka, nta guhinduka umwigishwa wa Yesu byoshoboka. Umwe wese yoca agomba kuba ubuzima rukristo nk'uko avyumva, nitukibe tugifise urufatiro twese tuyoboka, twese twumvira. Aravuga kandi umuyaga ugira kane witwa kwikunda birengeje. Kwikunda birengeje n'abantu baha agaciro umuntu kuruta ko Imana yamuhaye, n'abantu bavuga ko umuntu akomeye yahatse kungana n'Imana, mbere bahava bamwita Imana, n'abantu mbere bahava barenza n'urugero bakavuga ati mbere kubw'ivyo no kugwara ntibagwara, nta n'ingorane bahura nazo kubera umuntu akomeye. Ndakubwire, aba bantu mu kinyamazuru bakurikiranwa n'umuyaga twita narcissisme. No kuvuga ngo uwo muntu Narcisse n'umuntu wo mu Bugiriki, n'umugani wo mu Bugiriki, yiravye mu cirore hanyuma arikunda cyane ku buryo yatewe n'inzara kubera atakanya ho gufungura yaronka, kuko yaguma yiraba, ateba yicwa n'inzara kubera kwikunda, aguma yiraba mu cirore. Rero anabantu bashira imbere umuntu bakamuha agaciro ko kwikunda kadasanzwe. Amajambo anyuranye nayo Bibiliya ivuga, anyuranye na Yesu atubwira ngo ugomba kunkunda, ugomba kunkurikira ntiyikunde cyane, ntiyiyange. Avuga ngo Bibiliya itubwira ngo ukunda ubugingo bwiwe kurusha azobwakwa, ariko ubutanga azobuhabwa. Aya majambo abahinga bayo, abayiyumviriye bo mw'isi, umva ingene bavuga amajambo agomba gusa n'abamaze kuvangirwa. Bavuga ngo ndazi ko mbaho kubw'ivyo ndiho, ndazi ko Imana bushobozi baho kandi niko biri, ko rero ndi umwe mu bagize ubwo bushobozi, nduwo ndiho. Bavuga ko abantu mu vy'ukuri basa n'Imana. Ubundi akavuga ngo reka twisuzume turaba abo turi, tumenye inkomezi zacu, kuko inyishu iri muri twebwe. Ntidukeneye umukiza azoza avuye ahandi, kuko dushobora gutorera inyishu ibibazo byacu. Ivyiyumviro bishira hejuru umuntu bikamurutisha icyo Imana yamugize, bikibagira ko ari umunyavyaha, ko atokwikiza, ko afise intege nke, ko yambaye umubiri. Hanyuma ivyo bituma ibidushikira biva mu buryo tuvuga, kuko twahawe ubushobozi bwo kurema. Bivuga ko turema, bivuga ko turi Imana ntono, bivuga yuko Imana tutayisaba ariko twakira ivyo yaduhaye. Binyuranya n'imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, mwihanganire imibabaro, mwihanganire amageragezwa. Aya majambo arakomeye cyane, yerekana ahantu isi ya none tutabaye maso ngo tuba abantu barongorwa n'ijambo ry'Imana, ishobora kuturongora igatuma ishengero risubira inyuma, igatuma ukwizera rukristo gusubira inyuma. Abizera Kristo bategereza kutishushanya n'ivya kino gihe, bategereza kutahendwa ngo batwagwa kayombekere n'ivyiyumviro n'ivyifuzo biganze isi. Nakomezwa ku mutima n'umushinga amateka umwe w'umunyamerika, bari bamuhamagaye gusenga, yari mukenguza amateka muri leta ya Kansas. Hanyuma ariko arasenga, reka ndababwira isengesho yasenze avuga, ariko aremanga ko igihugu cabo cahevye Imana, civanze n'ivyiyumviro vy'ico gihe. Umva ingene yavuze ngo, Data wo mwijuru, tuje imbere yawe kugusaba imbabazi no gusaba ngo uturongore. Turazi ko amajambo yawe avuga ngo abaragowe abitirira ibibi vyiza, ariko ivyo nyene nivyo twakoze. Umva ingene abandanya avuga, twaratakaje akanovera k'ivy'impwemu, twaratituye ukuri kw'ijambo ryawe, twitwaza ko ari kubahiriza ukwemera kw'abandi. Ariko avuga ya mpwemu ya mbere, twasenze izindi mana twitwaje ko turiko twubahiriza ubudasa bw'imico, twarataye indero tuvyitirira kubahiriza inyambaro, twarakoroye inda twitwaje ngo nuguha umwidegemvyo abantu, twaracinyije umukene twitwaje ngo ni politike,
twarononye ikirere n'amasanamu arimwo ibiterasoni twitwaje ngo ni umwidegemvyo wo kuvuga ivyo twiyumviriye. Twahevye uburangamutima bwa basokuru twitwaje ngo ni iterambere. Dusuzume Mana, umenye imitima yacu umunsi, twoze ivyaha vyacu, uduhe kwidegemvya. Amen. Umushinga kenguza amateka yitwa John Wright yariko avuga neza na neza ingene imiyaga yo hanze nababwiye yuko tutemanga ukwizera kwacu, tukavuga ko abantu bose bizera Imana ibemera, yuko umuntu yotera imbere byanke bikunde, tukavyita kapitalisme cyangwa ayandi mazina twovyita, yuko umuntu yohabwa agaciro n'umwidegemvyo ku buryo abantu bakorora inda bavuga ko umubiri wabo ukoresha ivyo bagomba n'ibindi byinshi. Avuga ati ivyo twarabigiyemwo twitwa ngo turiko turatera imbere. Imana dufashe cyane ukuri kw'ijambo ry'Imana nigusanzwe tubonye muri ano majambo. Abari muri Kristo nibishushanya n'ivya kino gihe. Imana ikaduhamagarira ngo tube umuryango w'abantu bagendera mu kuri, bemera badafise isoni ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, naho abandi bodidinganya bobo batadidinganya. Tube umuryango w'abantu babaho ubuzima busanzwe, ingenzi zija mu bwami bwo mwijuru. Twige kubumbwa n'ivyo dufise. Abo muri twebwe Imana izogira ubunikaho ivyo batunga babinezerererwe, bamenye ko ari igikorwa batumye cyo gushigikira ubwami bw'Imana, ariko tubumbwe n'ivyo dufise. Tube umuryango w'abizera bumvira, batarongorwa n'ivyo biyumvira vyose. Uko umuntu arongowe n'ivyo yiyumvira vyose, mwibuke inka twayibonye mu Baroma gihe ca mbere kuva 23, ni umunyavyaha, ni w'Imana yaretse ngo akora ivyo yiyumvira vyose. Twebwe abizera ntibishoboka ko tubaho dukora ivyo twiyumvira vyose. Tuba umuryango w'abizera batikwegera ko vyose ariko bakundana. Kaya majambo ikintu gya kabiri bibiri ko dusaba ngo tuba abantu badashushanywa n'ivya kino gihe. Ishengero rya mbere bari haya kazina babita ngo ni babantu bafise inzira yabo, abantu bafise ukuntu bagenda. Dukwiye kuba abantu bafise ukuntu tugenda, abantu baganzwa n'igitabo cabo, niko bahora babita. Icyanyuma tubona ngaya majambo avuga abari muri Kristo Yesu basabwa kubana amahoro n'abandi. Kuva ku 3 kuja ku 20 ntaho ninjiramo cyane, ariko havuga ingene abantu bakwiye kubaka imigenderanire n'abo babana hamwe n'abakikuje mu buryo icubahiro c'Imana kigaragara. Irishengero ry'Iroma ryarimwe abantu batandukanye, bava mu mico itandukanye, batanganya uburenganzira. Harimwo abatunzi n'abakene, harimwo abidegemvya n'abaja, harimwo abize n'abatize. Iriko yabahamagara ati ikizoranga ko muri shengero igicimana igomba nuko mu bishengero ry'ikiyoberane rigizwe n'iyo migwi itandukanye, kandi kimwe mu bisabwa nuko mubana amahoro, mukirinda ubwishime, mugaca bugufi, hanyuma ntimwihorane. Niko amajambo yatubwiye. Hakabamwo urukundo, guharira, kureka kwihorana, kukoreranana, umwe wese akagendera mu ngabire yiwe. Aravuga ingabire zitandukanye umwe wese yahawe. Ntihabemwo guhiganwa, ntihabemwo kugwanira, kwemegwa no kuja imbere. Unyumve neza, iki gikorwa Yesu yaje gukora kirakomeye cyane. Yaje kubaka ishengero rigizwe n'abantu batanganya amashure, rigizwe n'abantu batanganya amikoro, rigizwe n'abantu batanganya badasangiye kahise, rigizwe n'abantu badasangiye ubwoko, mbere bava mu moko yagiraniye nabi, mbere bava mu miryango yagiraniye nabi. Ariko Bibiliya bahamagarira ngo bace bugufi bangane, ikabahamagara ngo babane amahoro, ikabahamagara ngo ntibihore ariko bareke guhora kube ukw'Imana, igahamagara ngo mugenzi wawe nagukorera ikibi umukorera iciza. Nukuvuga ngo Imana yari kwirubaka cyangwa iri kwirubaka umuryango abo hanze bagubonye bamenya ko vy'ukuri ari abana b'Imana, bakagomba kwifatanya nabo. Narumvise umukozi w'Imana yankoze ko yababariye uwamugiriye nabi. Umukozi w'Imana yitwa Simon Menon. Simon Menon yari apfunzwe, wapfunze azira ukwizera. Hari mu gihe c'imvura
muri bya bihugu by'Iburaya hari ya sheregi canke neje, hanyuma sinzi ngene nabo biri kumwe batorotse, nawe nyene aratoroka arirukanga, ariko umupolisi amwirukanze inyuma agira ingorane agwa muri sheregi nyinshi aranyika. Simon Menon kubera urukundo afise akunda umwansi wiwe arahindukira aja gutabara wa mupolisi yariko aramukurikira. Birumvikana ko baciye bamufata bamusubiza mu iyohero, bahavuye bamwica. Ariko iyo nkuru yaramamaye gose ingena umukristo afata umuntu yakwamugirira nabi agahindukira akamufasha kugira ngo yerekane urukundo rw'Imana, yerekane akaranga kari muri we. Ijambo rirababaje tuko turarivuga kino gihe twibutse yuko turi mu gisagara no mu gihugu aho abakristo bari mu njyane, aho injyane z'ibya politike zabaye mu gihugu cacu zashikiye n'amashengero, aho hari ukwinubana hagati y'abantu bivanye muri kahise kabo k'ubwoko, k'ivyo baciyemo muri politike, k'ivyo baciyemo mu miryango yabo, harimo kunenana kw'abantu batangana. Ibi bintu tubamwe gutyo shengero ry'Imana ntibihuye n'ubugombe bw'Imana. Imana igomba ko tubana amahoro. Bibiri ivuga ngo nimwagirana urukundo mukabana amahoro niho bazomenya ko murabigishwa banje. Kristo yaje gutanguza umuryango w'ivyaremwe bishasha, abantu bahindutse. Ya ngingo ya mbere ituma imibiri yacu ipfa ikabimaza ibizima vyera ntidukora ivyaha, ubwa kabiri gatuma tutashushanywa n'ibya kino gihe. Umwimbu wayo nuko tuba umuryango ubana amahoro, wuzuye urukundo, ukoreranirana, ugahesha icubahiro Imana yo mwijuru. Bibiri iratomoye ko abari muri Kristo Yesu basabwa kubana amahoro n'abandi, na bene data n'abandi batizera. Namba umaze igihe wiyemera canke wisuzugura mu buryo budahimbara Imana, saba Imana imbabazi kandi uhinduke. Namba uri umwihaganwa kanaka mu gikorwa c'Imana canke ukora ico wahamagariwe wikwega, erega Imana iguhamagara ngo n'amakosa ukwiye kubanguka. Wowe umaze igihe utegura kwihora, sigaho reka Imana izoguhore, ariko wewe fata ingingo yo kugirira neza umwansi wawe. Nguko kuri kudasanzwe twagiye kuragaruka muri aya majambo twiza muri kino gice ca 12 c'Abaroma. Abari muri Yesu Kristo ubugingo bwabo burahinduka, na nico gisaba na nico dusabwa kugira ngo tube ivyabona vya Kristo muri inosi. Namba wagumye ugendera mu ngeso n'indoto za kera, Imana iguhamagariye gutanga umubiri wawe nk'ikimazi kizima cera kugira ngo ukorane n'Imana mu mugambi wayo. Namba ubuzima bwawe bwahora bwisunga ivyiyumviro vya kino gihe, vya bindi vyuko inzira zose zoshika ku Mana, atanzira imwe iriho Imana yaciye, vya bindi vyo guhamira amaronko no kutunga vyanke bikunde ku buryo n'ivyaha wo bigenderamwo, vya bindi vy'umwidegemvyo ku buryo ukora ivyo ugomba utarongorwa n'Imana, canke vya bindi vyo guha agaciro umuntu karenge yakimana yamuhaye. Jambo ry'Imana riduhamagariye kwihana namba twagenda gutyo. Namba umubano wawe n'abandi baba mu ishengero canke abo hanze udahicubahira Imana, uhamagariwe kuba amahoro n'abantu bose. Imana iguhezagire. Mana ndagushimiye kugomba yuko ishengero ryawe abakwizeye rihinduka, ivyo twahora tugenderamo kera bigahera, maze tukabaho dukora duharana kubw'ubwami bwawe. Kandi agushimiye mwami kudutahuje ko tubangamiwe n'imiyaga iri hanze igomba ngo ukwizera kwacu tukuvemwo, twemere indirimbo yo hanze, twemere umurindi wo hanze. Mana udufashe kugira ngo ishengero ryawe rihagarare ryemange n'igihe vyosaba ko ripfa rizira ivyizegwa vyaryo ripfe ribizira. Kandi udufashe Mana muri iki gihe tuko turagushingira intahe, injyane, urwanko, guhiganwa biri mu bizera bihagarare kugira ngo haboneke ishengero rimurikira amahanga. Urakoze kuri Imana uri kurubaka ishengero ryawe, kandi ko aya majambo ugiye kuyakoresha ngo habemwo abahagarara n'abagendera mu bugombe bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhezagire.